ndabaramukije bamenyesha amakuru mwashoboye kwitaba kino kiganiro ndi n'umunezero udasanzwe wo kubakoranya hano kugira cyane cyane ndabaha umuco ku kintu tumaze iminsi twumva cyitwa BMA mu majambo yose akaba ari Buja Music Award. Ni urubanza rukomeye two twitegurira mu kwezi kw'indwi itariki indwi. BMA rero Buja Music Award ni ishirahamwe ryemewe na leta kuko rifise inimero muri API. Inyuma yo kuryugurura twaregereye abantu batandukanye, abaririmbyi, abafise amashirahamwe bigenga, abo mu butware bw'igihugu cacu, turabegera turabashikiriza iciyumviro. Novuga ko benshi bagishimye kubera yuko BMA Buja Music Award dufise umugambi mwiza, umugambi ku banyamuziki, umugambi wo kubashimira no kubashigikira mu byo bakora, mu ntererano bagira mu bijanye novuga nti no guserukira igihugu mu mahanga no hanze n'akaranga kacu. Urumva yuko hari nk'abantu bamaze imyaka myinshi bari mu mwuga w'umuziki, bari mu myuga y'akaranga ariko badashimirwa bikwiye. Twarabonye yuko ico kintu twokironkera inyishu, tugashobora kubaha agashimwe ko kubaha iteka, ko kubashimira ku ntererano yabo. Reka fata akaryo nkeze abigeme babiri, abakenyezi babiri, Natasha hamwe na Bernice baheruka kuronka ubushimwe budasanzwe. Natasha High People, Bernice Isanganiro Award. Ndabakeje cyane gose. Nkongera nkakeza kandi abakinyi bakinira equipe nationale yacu ku ntsinzi baduhaye. Nabo nyene n'abantu dukwiye gushira ku mutima kwera barakontribuwa muri promotion y'igihugu. nk'ubu Burundi busigaye buzwi cyane kwera kana ego. Uno musi rero turifuza kandi kubereka urutonde rw'imigwi twategekanyijwe yuko yohabwa ubushimwe. Akaba ari iyi mubona kategori zose, ntitwavanguye ngo tuvuge ngo ni Buja Flavor canke imwe bita ngo profane canke ngo tuvangure dufate gospel gusa. Tuzotanga ubushimwe mu mihingo yose, muri gospel hamwe no muri profane. Donc on s'excuse nimba ngabifashe nabi, twarashoboye kubihindura. Nta image nimwe tuzokoresha y'umu artiste ataduhaye l'accord. Hama kukijanye n'amakategori best promoter, izi kategori deja hari abantu batubwira ko ari nyinshi, mbwa twe tubona yuko atari nyinshi. Twari gushaka gushiramwo byinshi cyane gose. Aba best promoter nabo nyene n'abantu twavuga tuti ngira akamaro muri no industry yacu. Mbwa kubera yuko prevision y'ama trophée twiyumviriye muri budget yacu, budget personnel ya BMA, sigura ko BMA tufise notre propre budget de fonctionnement. C'est-à-dire que sans les sponsors, l'événement aura lieu. Ico nico nashaka gusulinya. BMA ntidukorera mu minwe y'aba sponsors. Non. Turafise notre propre budget de fonctionnement. Urubanza rurashobora kuba sans budget kanaka. Mugasi kuvuga ko twugariye imiryango ku bantu bashaka gusupporta l'industrie musicale. Ubu wari we wese ashaka kudukora mu minwe, ashaka kudufata mu mugongo, ari welcome. Ikijanye na DJ ndibaza nico nyene. DJ en fait ndibaza ko tuzofatira cyane kuba DJ bagira nk'ama mixtape y'indirimbo z'abarundi, aba DJ baboneka cyane muri promotion y'indirimbo z'abarundi. C'est ça notre critère. En fait dans muri BMA turafise nos propres critères de sélection. Ikijanye ama entreprise go ahoraza canke abantu personnel borganiza
ama evenement bakitwaza ndibaza Christian Xavier yababwiye twe twarashitse imbere y'inzego z'igihugu turabapresenter le projet sikuvuga ko twagiye kugura entreprise ngo hanyuma tutangure gukora ababijejwe ministère de la culture ataca biziko bisigura ko twaramwegereye turamuhanuza arabona ko iyi projet ari projet yo gushigikira ntabwo dushaka kurodera amahera ku izina ry'abaririmbyi ahubwo dushaka kubaha iteka dushaka kubashimira nico gituma no muri presidence bavuga n'umuntu wo hanze abibonye ahiteka Burundian industry music yo mu Burundi abona yuko hariho ikintu giha valeur contribution y'abaririmbyi dans un pays ko abaririmbyi barakontribuer cyane à travers indirimbo à travers les messages barakontribuer cyane ikindi kibazo cyari